twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu bakozi bahire mudukurikirana muri mpande zino z'isi ikaze muri ano makuru tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya amakuru yacu ariko yo muri kano kanya tugiye kuyahera ku mugabane wa Afurika kaze tubibusabwira sabone cyangwa kugira subscribe kugira ngo uzoronka amakuru yizewe kandi atohoje neza kaze ni muri ano makuru. Amakuru yacu rero nkuko tubamaze kubabwira tugiye kuyahera ku mugabane wa Afurika. Amakuru yacu rero tuyahereye neza mu gihugu ca Nigeria. Mu gihugu ca Nigeria caraye congeye guhugura n'ivyago bikomeye cyane gose aho abantu ku munsi w'ejo bashika 30 bakaba baritavye Imana bivuye ku migundano yabereye mu burengero bwa Nigeria aho eglise imwe ya Pentecost yari ramutse itanga imfungurwa ku batishoboye. Eglise rero ya Pentecost mu gace k'uburengerazuba bwa Nigeria yari yamenyesheje ko ku munsi w'ejo wa gatandatu yari ramutse itanga imfashanyo zikaba zari zigenewe abantu batishoboye ndetse imfashanyo zikaba zari zigizwe n'ibifungurwa hamwe n'imyambaro yo kwambara. Abantu rero benshi bo muri kano gace gasanzwe kabamwa n'abakene benshi baritabiriye maze baba abantu benshi cyane gose aho bivuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abantu basidukanye iyo baje gufata zino mfashanyo na cyane ko Eglise itari yashizeho ibyo iza kurabirako ndetse yarananditse n'abantu bazofata zino mfashanyo, ahubwo Eglise yari yamenyesheje ko gusa abantu boza bakakira imfashanyo abantu bose bumva bakeneye zino mfashanyo ko bari gushika kuri no Eglise maze bagahabwa zino mfashanyo. Rero umunsi uragera umunsi w'ejo wa gatandatu abantu baraza benshi cyane gose maze haba imigundano myinshi cyane gushika aho Eglise byabaye ngombwa ko bugara amarembo y'iyi Eglise kuko abantu bari bamaze kuba benshi ndetse n'ibyo byateguwe bikaba byamaze kuboneka ko bitashobora gukwira abantu bose bari baje. Maze rero kubera ubwinshi bw'abantu benshi cyane gose bari bahashitse musanzwe muzi ko abanyafrika iyo bumvise bya gusa na cyane kubera ubukene muri kino gihe baciye rero basidukana niyo nkabaza ari benshi maze rero kuba ubwinshi bw'abantu baje hano hantu baragundana maze rero abantu barahapfira abantu 30 neza bahise bahapfira abandi bakaba ari ndembe bari mu bitaro. Aba rero kuno gupfa kwa bano bantu bikaba byavuye kugerageza kwinjira mu marembo y'ino Eglise ndetse bakagwana n'abasekirite bababuza kwinjira mu gihe imbere n'indani mu kigo ca ino Eglise abantu nabo bari bamaze kuzura hari benshi cyane gose ndetse n'abatanga bino bifungurwa n'ino myambaro y'impuzu bakaba batari bakironka uburyo bashobora gukontrola abantu ndetse abantu rero batangura kunyarana bashaka kuvyihereza ku nguvu aho rero iyi mugundano y'abantu ariyo yahavuye ivamwo kuno gupfa kw'abantu. Ibi rero abantu bo muri kano gace babibonye bavuze ngo byari bitebwa cyane gose aho babona ko abantu babahonyangira hasi nyene bagapfa bagakoma indura ariko atashobora kubatabara kuko umuntu wese yagerageza gukiza ubuzima bw'iwe mu gihe byari bimaze kuboneka ko uko ikontrolwa y'abano bantu n'abasekirite yari imaze kubananira. Tuvuga rero n'amakuru nyene yabereye muri kano gace ka Nigeria hafi ya abantu 30. Igipolisi rero catanguye amatohoza ngo kugira kimenye ido nido y'ukuntu byatanguye ndetse ngo kimenye no kuntu iyo Eglise yari yumviriye gutanga bino bifungurwa ariko ntishireho intumbero ntishireho ukuntu bashobora kubitanga ngo bitateje kino kibazo nk'ikibazo cyateje. Rero abategetsi b'iyo Eglise bakaba bamaze gufatwa bakaba bari mu minwe y'inyamiramabi abandi bose n'abasekirite ndetse bivuga ko n'abasekirite ngo barabigize uruhara kuko kugara imiryango abantu nabo bakagwanira muri uno muryango ngo biba byaratumye bano bantu rero byo byarafashije kugira ngo abantu bahapfire ari benshi ku rugero rungana gutya kandi atanko yahavugiye ndetse ngo atanu umuntu yoba yarafise ikintu cakomerekeje ubundi rero abantu bakaba bapfiriye hano bivuye ku munigano ukomeye cyane. Tuve ngaho muri Nigeria rero tugaruke muri East Africa tugaruke ku kibazo c'intambara iriko iraba mu gihugu ca Congo. Mu gihugu ca Congo hamaze imisi hari intambara iriko yahuza igisirikare c'igihugu ca Congo ndetse n'umuhari M23 ariko hari n'indi mihari iriko iragwana. Twibutse ko M23 yateye hari hamaze imisi hari operation ihuriyeko n'igisirikare ca Congo n'igisirikare ca Uganda cyo gutuza umuhari witwa RDF. Umuhari rero usanzwe wari umaze imisi nawo utera mu gihugu ca Uganda umuhari wa Joseph Kony usanzwe ugwanira mu buseruko bwa Congo nawe nyene ubu rero ukaba wowo wasa n'uwatujijwe. Rero abasirikare b'igihugu ca Uganda bakaba bari kwitegura gusubira mu gihugu ca Uganda maze rero ikibazo ca M23
gica kiravuka M23 yongera kugaba ibitero muri Sud Kivu, aho rero muri iyi minsi ibitero bikomeye cyane gose na cyane muri za Kivu ndetse aho bita muri za Ruca ndetse na za Masisi. Aha hakaba ariho hariko harabera ibitero bikomeye rero ibi by'ibitero by'umuhari M23 tubibuze ko umuhari M23 ubundi bwa mbere na mbere ivuka ryabavutse mu 2010. umuhari M23 uvuga ko wariko uragwanira aho mu bwoko bw'abanyamurenge ngo karenganywe n'abahoterwa bariko baragirirwa n'igihugu ca Kongo n'ubutegetsi bwa Perezida Kabila, maze umuhari uragwana uza ndetse kugira inguvu urakomera cyane gose, aho mu 2011 umuhari wari umaze kwifatira intara za Kivu n'intara za Goma zose, aho rero umuhari wariko witegura kuja i Kinshasa gukura Perezida Kabila, maze rero Kabila yitabaza bagenzi be ndetse ibindi bihugu byamufashije nka Zimbabwe na Afrika y'Epfo, maze abona gutsinda uyu muhari. Ndetse uyu muhari mu 2012 rero uratsindwa burundu, usinya n'amasezerano wagera n'amasezerano n'igihugu ca Kongo, amasezerano yabereye i Nairobi, maze umuhari uhungira mu gihugu cy'u Rwanda n'abategetsi babo nka Bosco Ntaganda yararongoye no muhari ahungira mu gihugu cy'u Rwanda n'uno munsi, ndetse akaba ariho akiri mu gihugu cy'u Rwanda nubwo bitazi neza. Bivugwa ko urondeye amakuru ya Bosco Ntaganda ahari ubona ngo ari hagati ya Gisenyi na hagati ya Kigali ngo nihaba, ariko amakuru yerekana ahari neza. Rero ubu rero mu 2022 ngaho umuhari M23 urongeye uradutse urateye muri Kongo. Mbega umuhari M23 abantu bakwibaza ngo mbega wateye muri Kongo uvuye he? Nivyo inyishu ya hambere hafi nuko umuhari M23 wari wahungiye mu Rwanda, warusanzwe uhawe uburaro mu Rwanda. Rero umuhari M23 warasubiye gutera, nubwo rero bitaboneka neza aho wateye wadukuva, ariko nuko byari bizwi ko umuhari wa M23 wari wavuye mu Rwanda. Ikitaramenyekana neza nuko n'ubu ntibiramenyekana neza abayobozi bawo. Yego nivyo barafise abavugizi n'abandi, ariko ntibiramenyekana umuntu ayoboye umuhari M23 rero utanguye gutera muri Kivu ndetse no mu tundi duce two muri Kongo, ndetse aho umaze no gutera no ku birindiro by'abasirikare bari kugarukana amahoro ba MONUSCO muri Kongo. Ubu rero igihugu ca Kongo cyamaze gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, aho igihugu ca Kongo cyafatiye ibihano kompanyi y'indege y'u Rwanda Rwandair, aho bavuga ko ngo batokwihanganira ibyo bise agasomborotso ngo k'igihugu cy'u Rwanda, aho igihugu cy'u Rwanda igihugu ca Kongo gicagiriza kuba arico kiriko kirashigikira rero uyu muhari M23 usanzwe urwana muri kino gihugu ca Kongo. Ngo ivyemezo barabifise, ivyemezo igihugu ca Kongo kivuga ngo nuko bano bagwanyi ba M23 benshi ngo bambaye imyambaro y'igisirikare cy'u Rwanda, ngo ndetse ngo n'inko bakoresha ngo zoba ari inkoho ziva mu gihugu cy'u Rwanda, ngo ndetse ngo n'abategetsi babo no muhari baba mu gihugu cy'u Rwanda, ngo n'ibigwanisho rero bakoresha zoba biriko biva mu gihugu cy'u Rwanda. Ngo rero nivyo vyatumye inama nkuru y'umutekano y'igihugu ca Kongo ifata ingingo yo gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda, ndetse yo guca muri rusange imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero abanyagihugu bo muri Goma hasanzwe habera zino ntambara bakaba babishimye cyane gose, ubwo bavuga ko Kongo yari yatevye. Bibutse ko inyuma imbere y'uko Perezida Felix Tshisekedi aza ku butegetsi, indege Rwandair yari yaraciwe n'ubundi ku butaka bwa Kongo ku ntwaro ya Kabila, maze rero Perezida Felix Tshisekedi agiye ku butegetsi yagerageza kuvyura umubano hagati ya Kigali na Kinshasa, maze rero aho habaye imigenderanire myinshi, aho Perezida Felix Tshisekedi yagiye mu Rwanda maze Kagame nawe akagenda i Kinshasa. Rero inyuma yaho baza kumvikana gusubira kugiranira imigenderanire myiza, ariho havutse ko indege Rwandair yongera gusubira gukora ku butaka bwa Kongo. Maze rero hadaheze n'imyaka myinshi rero murumva ko icuka congeye kuba kibi, nubwo Perezida Felix Tshisekedi yari yagerageje kubana neza no Rwanda, ariko rero asanga n'ubundi ntibishoboka. Bongera gufata ingingo rero yo guhagarika indege ndetse bahagarika n'indi migenderanire yose n'igihugu cy'u Rwanda, aho bagiriza igihugu cy'u Rwanda ko kiriko arico gishikiye imigwi igwana muri Kongo, ngo kure no gusotora kudasanzwe. Ndetse abanyagihugu ba Kongo basaba ko ngo igihugu ca Kongo ngo cofata ingingo zirutaho, ngo ahubwo ngo binabaye ngombwa bigatera naco mu gihugu cy'u Rwanda ngo kumva ivyo intambara ikora. Ariko rero abategetsi b'igisirikare cy'u Rwanda bo ntibaremeza neza canke ngo hakane ko
bibagirizwa ko vyoba ari vyo ko bashigikiye umuhari M23 canke badawushigikiye. Turarindiriye itangazo riva mu gisirikare c'u Rwanda, ariko igisirikare c'u Rwanda kugeza ubu ntaco kirabivuga ko. Ariko rero abatwara ikompanyi ya Rwandair bo bamaze kwiyamiriza bavuga ko ibi bintu ngo ibi bidafitaniye bifitaniye isano n'ibiriko biraba ku butaka bwa Kongo, ko u Rwanda ngo goba hataruhara rufisemo biriko biraba ku butaka bwa Kongo. Tukivuga rero ivyo bantu bagwanyi ba M23 barabandanya ibitero mu duce twa Masisi n'ahandi. Ibitero birakomeye cyane gose, aho bariko baragwana n'igisirikare ca Kongo ubudasiba. Igisirikare ca Kongo n'ubucongeye kwiyemeza gutuza uno muhari M23 kuva kikaba ciyemeje kongera kurandurana n'imizi. Twibutse ko umuntu yari yatugiye cyane umuhari M23 yari umusirikare yahavuye yicigwa, umusirikare Koloneli yahavuye Koloneli Mamadou yari yaramenyekanye cyane gose, yamamaye ndetse ku ntwaro ya Kabila. Akaba yarazwe yicigwa muri Kongo, ndetse bikaba bivugwa ko yishwe n'igisirikare ca Kongo kubera abasirikare ba Kongo bari bamaze kumugirisha ari kubera uko mumurakiwe. Rero Koloneli Mamadou niwe yari yomoye umuhari, akaba ariwe yagize uruhare runini cyane gose mu komora umuhari M23, kuko yari umusirikare by'ukuri koko abushitse. Ndetse umusirikare afite ipeti rya Koloneli ariko amaze gupfa agahambanywa ipeti rya general kubera ubutwari yari yerekanye. Ubu rero igisirikare ca Kongo kiriko kiragerageza ko igisirikare ca Kongo kiriko kiragerageza rero kuraba ko ukuntu osubira bakaronka hindi ntwari y'umusirikare ashobora kwihanga uyu mugwi, na cyane cyane twibutse ko uyu mugwi utoroshe cyane gose, ari umugwi usanzwe ukomeye cyane gose mu vy'intambara, kuko ufise ubunabibonye benshi abari muno mugwi babaye abasirikare mu gisirikare ndetse ngo c'u Rwanda, abandi baba basirikare mu gisirikare ca Kongo. Twibutse ko uyu muhari ari umuhari w'abatutsi, abatutsi bo mu bwoko bw'abanyamurenge aribo bagize uno muhari. Rero abavuga ko u Rwanda rubashigikiye bakaba banayifatanya nuko ngo ubwoko bw'abatutsi rero basanzwe bavamo ngo ari nabwo ubwoko busanzwe butwara muri Kigali. Ibi rero byose akaba bifatanya nkavuga ngo iyi ni nayo mpamvu ngo babona ko u Rwanda ngo barushigikiye uno muhari w'aba M23. Ikindi naco akavuga ko ngo u Rwanda goba rufise izindi nyungu rukura muri Kongo mu gihe uno muhari uriko uragwana. Ibi byose rero abagiriza u Rwanda ko rushigikiye umuhari M23 akaba ari byo bafatira ko. Turarindira rero ico u Rwanda rugiye gukora nako, niba u Rwanda nako hari ibihano rugiye gufatira igihugu ca Kongo, inyuma y'aho igihugu ca Kongo gifatiye ibihano Rwandair, ndetse rukaba rwaraciye n'imigenderanire hagati y'u Rwanda ndetse u Rwanda rukaba ndetse nako igihugu ca Kongo kikaba cahamagaje ambasaderi w'u Rwanda i Kinshasa ko agomba kwitaba abashinzwe umutekano, ndetse agasigura ivyo azi ku bijanye n'umuhari M23 ivyo uri kurakora muri Kongo, ndetse n'ivyo leta yiwe aserukiye u Rwanda izi ku vy'umuhari M23. Turindiriye ambasaderi w'u Rwanda ntaritaba inama ijejwe umutekano ya Kongo, ariko ikaba yaramuhamagaje ko agomba kwitaba asigure ivyo bazi ku vy'umutekano. Naha rero turangirije hano makuru yo muri kano karere yo muri Afrika muri rusange. Twibutsa kugira sabone cyangwa kugira subscribe, mwakoze. Imana ikamugisha mugire ico muvuze ko muri commentaire kubijanye na Kongo, niba koko mubona ko u Rwanda ariko ruriko ruratera muri Kongo, ndetse ariko nago rushigikiye umuhari M23 nk'uko Kongo bivuga, ndetse abandi bakavuga ngo u Rwanda ruteje umutekano muke mu karere. Mugire commentaire zanyu mugire ico muvuze ko muri commentaire. Mwakoze, mugire ibihe byiza. Imana ishishikare kubaza.